Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bakuze mwese ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Uno munsi mu kiganiro cy'ubuzima tukaba tugiye kurebera hamwe icigwa kidasanzwe cane kivuga ku bijanye n'akamaro canke n'umuti ukozwe mu mababi y'isombe canke amababi y'imyumbati. Ni umuti ukaze cane kandi cane abamama n'abakobwa iyo muri hose n'abantu bakunda kurwara amayesitoma mu nda mwese mwumvirize kandi mu maguru masha muce mukurikiza bino nyene umuntu agiye kubabarira. Uno muti rero ukaba ari umuti ukaze cane kandi cane na cane cane ku bantu ku ruhande rw'abadamu barya bakunda kuribwa cane iyo bagiye mu butinyanka canke birya bita amaregre, abandi iyo bakunze iyo bavyaye bakaribwa cane mu nda, abandi nabo ni ku bantu b'abagabo bakunda kuribwa mu nda nawe nyene mwese umukondo ugasanga bariko baribwa cane gose bakababara. Muze kumviriza rero neza maze uno muti mwiyeranje muhanahane ku buryo abantu bose, kuko ibi ni ibintu abantu benshi bamaze igihe bambaza, nkumva ryaratelefone nkumva ryarasubiye mu nda abaja mu butinyanka ugasanga umukobwa canke umudamu azova mu butinyanka canke mu maregre canke mu bihe vyiwe amaso yarazutse asigaye abona agomba kujayo agakangarara kubera ububabare n'uburibwe azi ko acagira. Muze kumviriza rero maze mutege yompi muce mushira mu ngiro ukunyene bajya babiza baca batora udukaramu batore n'udukaye muze mwandikamo ino miti nkunda kubabwira ku munsi kugira ngo namwe mwiyubake mumere nk'abandi. Imbere yuko dutangura nizere ko bajya bashasha muri kumura dukurikirana muca muraba ku ijambo subscribe kugira ngo muze mu muryango munini canke mutwiyunge ko muri runo rugendo rwo kwigisha imiti kama abantu bose bumva ikirundi n'ikinyarwanda maze bakamenya imiti hirya no hino bashobora kwikoreshereza eka ndetse naho bashobora kubariza ubufasha iyo bafise ibibazo bene. Ano mababi rero isombe akoreshwa iki na cane cane ni gute bateguramwo umuti, mbe uwo muti uvura bande? Aha cane cane nashize akatuzo ku bantu b'abagabo baribwa mu nda bagwaye za estoma z'urutavanako, abantu baribwa iyo bibarutse bakaribwa cane mu nda bakaribwa cane, n'abantu bakunda kandi kugira ibibazo kubabara iyo bari mu butinyanka canke iyo bari mu maregre ugasanga ni Bugesera barababara rwose, abandi bakaribwa kandi bakacika imigongo akumva umugongo wararumutse ukomeye gasoza babona akize. Uti rero babikora gute canke bayakoresha gute? Mbeho ni gute umuntu yobikora neza? Ko murazi ko amababi y'isombe arakaze cane kubera imyumbati ibirimo donc irafise soft acide yayo ibirimo. Rero imbere yuko rero uyakoramo uwo muti bisaba kumviriza neza kugira ngo nturare usembiye ku mababi y'isombe ngo usekure hama mukanya ngo unywe ejo usange havuyemo ibindi bintu atari vyiza. Uti rero bikorwa gute? Uragenda ugafata amababi y'isombe, ndiko ngerageza kunyaruka kugira ngo tuze tujana n'umwanya maze namwe muhejeje muce mujana n'umwanya. Urafata amababi y'isombe donc uragira nkayo kuzura dufate nk'irobo ry'amababi y'isombe, hanyuma ugaca urondera ibi biharage bimeze uko bikunda kwera ku biti mengo ni misasa, ukabisya neza, hanyuma ugaca urondera isusa, hanyuma isusa nkeya amababi makeya, ugaca uzana n'ikiko c'ubuki, ugaca uzana hamwe n'amababi makeya cane y'iki giti bita water leaf. Isigiti n'icatsi ibi bita water leaf birakunda kumera kenshi ahantu ku mpangu, izo mpangu z'abantu usanga bateye imbere usanga barabiteye nk'amashurwe. Hanyuma ugaca rero byose iyo usekuye ukanyera hamwe, ugaca uzana rero ifu wakuye mw'ibi bimeze nk'ibiharage, ugaca ibi bikunda kwera ku biti mengo ni misasa, benshi barakunda kubibona cyane cyane mu ntara c'ibitoki canke ahantu nkunda gusanga ari mu bugaragwa, ahantu hadakunda kugira imvura cane niho kenshi kunze gusanga nyabiti binaga agacazako ibintu mengo ni ibiharage bene ibi. Rero ubwoko butandukanye muze muraba neza ko ari ibinyene mba nababwiye iyo uriko urabirondera ivyo bene ivyo bikoresho. Hanyuma iyo rero umaze
ukanya ya mababi y'isombe ugaca ukanya na ya mababi ya water leaf, iki ngiki mubona ngaha ugaca ushiramo rero mbona nk'ibiyiko nka bitanu gusa canke bitandatu vya jus y'isusa, urayikanya ugakanyira ku kiyiko ugashiramo, hanyuma rero ugaca ukoreramwo iki kiyiko c'ubuki, ugaca ushiramo n'ibiyiko nka 4 vy'ibi biharage ugakoreramwo indani. Aho nyene yejeje uca ubanza ukarindira hagahera nk'isaha, ugaca ukanyiramwo indimu, ukanyemwo indimu ubwo nyene ugaca wiraramira, hanyuma habasigaye gusa ko uca ufata uwo wose wakoze wose, ni kuvuga uba ugomba nko kuzura donc kirya gikombe mugabo ntipacuze neza kirya kinusu, wose uca unywera rimwe na rimwe wose, hanyuma ugaca rero sasa wiraramira. Rero indimu ushiramo nk'indimu ukanyiramwo nk'indimu 4, indimu 4 canke 5, indimu zose bisaba ko hajamwo amazi nyene akwiye, nuko rero bimeze. Hanyuma umaze kubinywa rero ubwo nyene bijya bintu byo kuja mu maregere ngo uri kuribwa canke abantu bisanga bagwaye estomac urutavana, ugasanga ari abantu baguma baribwa mu nda, canke abo ngabo bavyara ugasanga iyo avyaye araribwa mu nda ukomengo n'inzoka nyene igomba kumurandagura, ni kuvuga aho bihera burundu. Benshi rero bakunda kubifata bataragwara, bakabifata mbere kugira ngo haze kugera ko baja mu maregere umubiri waramaze kubiregera neza, haze kugera ko bazovyara umubiri warabiregeye neza, naho abagwaye mu nda ho hamba estomac niki, aho babikoresha hakiri kare kugira ngo bakire nyene kandi bivure burundu. Uwo rero n'umuti ukoresha pana bimwe byo kuvuga ngo haciye igihe kingana uko uzoca ngo byongera kandi bigaruke, oya, ni kuvuga ukoresheje nyene aho ubuhejeje. Nuko rero mugira ibihe vyiza, hanyuma rero ikiganiro mu gihana ahantu mugikwiragize mu WhatsApp jano hino canke mu cereke abi wanyu canke bene wanyu, kugira ngo ushobora kwitegurira umuti aco ubwo nyene ashira mu ngiro. Bajya nabo usanga bafise nk'utubazo dutandukanye canke abangaba bakunda kuca baza hangaha kwivuriro ahamba ndiko ndakirira abandi, muca musangaho iyo muhazi, utazi naho uca baza kwiyo nimero. Nuko mugira ibihe vyiza, bye bye, na mu kiganiro cagaruka aho nza kwigisha abantu benshi kukijanye n'imisonga abagabo bakunda kuwumva mu mavya, bakuva barasasati kukomengo n'urube ya rurimo, benshi bikabaviramo kubagwa, abandi bakavyimba amavya, abandi ugasanga amavya menga arimwo amazi batazi ico byagiye bivako. Ni mu kiganiro rero cagaruka, muze gutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro bashasha, mwamboneshe ibihe vyiza, bye bye.